ku ndwara y'ubumuga nico gituma angana gutya atashobora gukura nk'abandi abo biganye ubu biga mu wa mbere wewe no kuvuga ntavuga guhagarara ntahagarara natambuka cakora gusa aravura rero mu bisanzwe namo byakomeye hanyuma kwija amezi 2 n'inusu uwo munsi naramuryamitse mu gitanda ndamuryamika akomeye nja muri dushe koga ngarutse nasanze umengo ni inzoka iryamye mu gitanda umubiri wose wamuvuye ko nyene aguma araramba kujya ko inzoka igomba kumora umuntu jewe ikintu nsaba yuko no tangura nkaronka uwo muti umuntu afasha uwo muti ukazuraboneka hanyuma nkongera ngasaba yuko kandi murabona yuko yavura nkoneye kumudeplasa biragoye jewe urumva nkakenera nk'agakinga kaza karamungurutsa sebutande 384 584 hakaba n'izindi sebutanefu 923 530 ako kariko eko kashi turabaramukije inshuti zacu bakunzi ba Flip GTV twizera ko mumeze neza ahiwanyu abari mu bihugu bitandukanye twizere ko meze neza nkuko natwe tumeze fresh uyu munsi rero koresha umwanya yaguteguriye akantu kadasanzwe guys urinze ubona twamanuye akajwi turiko tuvuga buke buke abari ibintu bitagenda neza ariko apana muri entertainment oya ahubwo abari mu buzima busanzwe kuko tuba mu mihana tuba muri vyinshi durana vyinshi kandi tubona vyinshi abari ikintu rero kitameze neza nkeneye ko ndabamenyesha tuyage ni mu muhana aho twagendeye mu ntara ya Kamu muri commune Ntahangwa quartier ya Kamenge Mirangode aho kwibara 14 hari umumama areze umwana nituzi ngene yavutse gusa uyu mwana yavukanye ubumuga nawe wenyene uza kwibonera n'umwana rero akeneye ubufasha twakaba twagiye rero kugira tuyage n'umuvyeyi wiwe umwana ko ntavuga tuyage n'umuvyeyi wiwe kugira tumenye vyinshi kuri uyu mwana turakuramukije muvyeyi mwaramutse ni sawa yego n'amahoro twebwe dusanzwe turi dukora kuri TV televiziyo yitwa Flip GTV tukaba twaramenye neza yuko ufise umwana akaba ari uyu nyene dusanze warureze buryo no mwana kuboshaka kumenya izina giwe yitwa gwikizina amazina yiwe nyakuri umwana yitwa Ndayizeye Beni Daniel Ndayizeye Beni Daniel akaba afise imyaka ingahe akaba afise imyaka 7 ni Beni Daniel ni Beni Daniel umwana afise imyaka 7 ariko umuravye urabona neza yuko atari umwana afise imyaka 7 urabona neza yuko ari umwana umengo aracari muto ariko ni gikino ne cyatumye uno mwana agira ino myaka umengo ni myinshi ko abi imyaka 7 abiga mu wa mbere ariko ukabona umengo afise imyaka 4 canke 5 byavuye kuki uyu mwana byavuye ku ndwara y'ubumuga nico gituma angana gutya atashobora gukura nk'abandi abo biganye ubu biga mu wa mbere wewe no kuvuga ntavuga guhagarara ntahagarara natambuka cakora gusa aravura kandi mu kuvuga kwiwe ahamagara mama byonyene nta bindi bintu avuga umva ahamagara mama gusa nta rindi jambo nabo bavukana nabo ntashobora kubavuga amazina ni kuki iryo jambo mama ryaje gute ni umureze wenyene canke hari abandi nyene bagufasha kugira abamenyere ko umva yaramenye kuvuga mama bisigura neza yuko mama ari we yamari hafi yiwe yego ni jewe nyene ndamureze ni je ndamwama hafi nico gituma ampamagara keshi abona mama ndetse ni amazimwa yatambona aramera nk'ugwaye mugabo mbonye nyene bigahera kubera urazi nawe uri umwana ubonye mama umunezero amwica kuko arabona yuko ubuzima arimo arabona yuko atari bose bomunezerererwa kiretse mama we wenyene ni Dani rero gushika ubu afise imyaka 7 akaba adashobora gutambuka ntashobora kuvuga
akaba afise yavukanye ubumuga ariko reka tukubaze we mama wa Dani n'ubumuga bwitwa ngo iki tumenye n'abari ko badukurikirana bamenye ati n'ubumuga ko hariho abagira accident bakavunika amaguru n'amaboko bakaba paralize canke araba paralize kubera umutima ingwara nyinshi zikaduka ariko yavutse akomeye. Dani we vyagenze gute kugira agira ubwo bumuga bw'amaguru amaboko ndabona umengo amaboko ntameze neza vyavuye ku ibyo ahubwo kubona ndamubona nk'uko ndashimira Imana uyu mwana jewe mu bisanzwe byakomeye hanyuma kwija amezi 2 n'inusu uwo munsi naramuryamitse mu gitanda ndamuryamika akomeye nja muri dushe koga ngarutse nasanze umengo ni inzoka iryamye mu gitanda umubiri wose wamuvuye ko nyene aguma araramba kujya ko inzoka igomba kumura umuntu aguma arabye indimi atanikindi kintu ashoboye kuvuga kandi afukamye ku maguru yiwe abiri kandi umwana w'amezi 2 n'inusu ibyo bintu bica birantangaza gose acarara ruko aravye izo ndimi atavuga atarira atanikintu na kimwe buracuko nyene ndamujana kwa muganga bandungika kwa Rojanti ati ni ingwara yo mu mutwe nyene nce ndatangura barantuma igipimo cyo mu mutwe ndagikoresha baratangura barampa imiti ndamuha umuganga arambwira ati bizogenda birahera buke uko nuko rero arava muri bya bindi by'ubuyoka akacaka bagatama gashaje cyane bashe n'ubushatsi bwasusutsa acagira urutwe runini amahanga ku buryo n'amaso udashobora kuyabona warinda kuduza umutwe wame ngo nutubiye ibyo rero je nkomeza kwihangana barambwira nza ndarondera amata nkaza ndarondera abagira neza bampa amata kuko ati umuti ujane n'amata barabe ko yovayo ndarondera abagira neza baza barampa amata ndamuha n'iyo miti bampa amata ndamuha n'iyo miti hashagenda aravayo buke rwa rutwe ruratinda ruragabanuka ndaja no muri scanner bambwira ko akomeye atakibazo na kimwe afise mu mutwe cankomeze kwihangana no kuguma ndamuha iyo miti no gusenga agenda aravayo buke rwa rutwe ruratinda ruragabanuka hanyuma rero urumva ubumuga bwaciye bufatira aho nyene umwana ntiyasubireho kuva hasi ubu rero ndi ngaho ubumuga burumva ubu hagezeho umuntu tugira ikibazo c'imiti kuko abahora badufashisha imiti byantaho nikora ubu nta miti tukironka ubu kugira ndonka ako gati ni ngorane kandi umuti urazimvye murabona namwe bwa ni muhira je basha naha nyene urabona mu Kamenge inzu ni nyene murabona yuko birangora n'ukuri kugira nkako karasiyo wongera uronke n'amahera y'umuti ni ngorane rero turaho turindiriye nyene aha nyene muhira niho turindiririye ico Imana dukorera Isa ati turi ngaha muhira mu Kamenge mu Mirango turindiriye ico Imana yonyene yikorera kuko twavuga yuko ari nk'umutwaro ukomeye cyane kurera umwana ameze uko yavutse akomeye akwija amezi 2 n'inusu nka kurya umuvyeyi agenda nko gusuma kusanga umwana uko yamusize siko amusanze muvyeyi none ntivyagutangaje wibaza yuko baba bagukabiye umwana kuko uko umwana yari ameze ugasanga yahindutse nivyo vyagutangaje uko wibaje yuko baba bagukabiye umwana urumva nawe niho reka gutangara nabajije n'ababanye tone nta winjiye mu nzu yoba yankabiye umwana baravuga teka nta winji muga nkabona impuzu namwambitse nizazindi nyene nukuri ahubwo nanje naraguhatso no guhahamuka kubona umwana yarakomeye umwana yari munini yapima ibiro 3 n'amagrama 400 mugurumva ukacu usanga umwana asigaye ku mutwe ugaragara apima nk'ikiro kimwe vraiment ivyo bintu byarambabaje ndagira ubwoba mbere muri nyajoro nico cumba sinakirayemo kuko twaguma twibaza ati ivyo byose ngira yahindutse igikoko mumanje gihava kiturya ariko rero dukomeze kwihangana aha namira mu bitaro namira mu bitaro sinakirwa n'umuganga wari we wese hariho umuganga nyene bari barampaye kuri Prince Reja uwo nyene atabonetse nta wundi muntu yamvura kuko
benshi bavuga ati ntawe dushobora mugabo urabona abaganga nabo baracanye ubwenge ubu nawe urumva ngira yari afise ngira ari umuspecialiste mama wanje w'abana b'ubwoko bwose emwe wewe kabisa yaramukurikiranye umwana aramukurikirana kugera nahageze no kurinda bishimira Imana. Ni Dani rero gushika kuri uno mwanya atakintu nakimwe ashobora kuvuga atari jambo mama gufungura arafungura neza emwe ico gihe kugira atangure gufungura byarangoye kabisa nafata umunwa nyene nkakoresha ingufu nije niyumviriye umwana hageze amezi 6 umwana harageze kwa kwabuye nkakoresha ingufu nkamwana uto tuyiko tubiri nabona turagiye ngashima Imana mu nyuma niyumvira atakwije amezi 9 arageze kwajya kuko nta nikintu nakimwe yagira nukurira ntiyarira ndamuha utwo two kurya nkamusyera ibere yararyonkha neza ntiwamenya ko ari iwe ahubwo ariko aronka ntiwamenya ko ari uwo ariko aronka ariko iby'indya ntibyakunda kuko indya nazo mu gutangura kuzirya narazisya muri passoire zikaba nk'ubuyi kaba ariho rero ndazimuha mu nyuma rero naratinda ndamenyera ubu rero basha kuva akwijije imyaka 6 niwe yatanguye kurya rero yirisha oya turamugaburira kabisa ikintu yoba yirisha nk'agatumburo kamuhaye mu ntoki canke agabiskwiti kamuhaye mu ntoki akarakirisha mugabo ifungurwa ntiyaragera ko amenya kwigaburira turamugaburira n'umuceri turatanguye kumwiza kuwurya ariko arawusesagura gose kuko intoki ziwe ntiziraguma yuko cakira zoyora umuceri neza. Ego none muvyeyi ni giki usaba kubijejwe n'abariko baradukurikirana bo baba bagize akagatima k'ikigongwe nkako twagize kugira tuze tubibasangize babibone ni giki wosaba kuri uno mwanya kugira nabone bariko badukurikirana babone ico umuvyeyi wa Dani asaba kuri Dani wiwe. Jewe ikintu nsaba yuko no tangura nkaronka uwo muti umuntu afasha uwo muti ukazuraboneka hanyuma nkongera ngasaba yuko amahera yo kugoroza arangora amahera yo kugoroza umwana arangora kabisa ubu sindonka kandi murabona yuko yavura nkoneye kumudeplasa biragoye jewe urumva nkakenera nk'agakinga kaza karamungurutsa. Mama Dani rero asaba yuko ubo bafise gitoyi gusa yoterera inimero ngizo canke nta kanimero kugira utanga kugira abana bariko baradukurikirana bakabone ka Mama Dani nyene uwo shaka kumufasha nkako yorungika ko udufaranga no two bari dukeyi kugira dufashe Dani nk'uyo muti canke ari watanze ibirenze uraza abantu ntibaronka kumwe nca nk'uvuga ati jewe kaga ku gakinga koza karamunguruza Dani ko twabonye umengo yavurira hanyene mu rugo aguma agenda uko nyene nawe ugasanga uri kurahangayika usanga ariko aramera nabi ku mavi ababara nk'uwogira ico yoterera yobarondera gute kuri uno mwanya. Yego turafise akanimero ka telefone ni 2 hariho 70 384 584 70 subiramo 70 384 584 hakaba n'izindi 79 923 530 79 ego ako niko kanimero rero murakabona aho munsi ukeneye ico uterera ufasha Dani urashobora kwakura kuri iyo nimero kareko rimikashi ako ka 79 923 530 ako kariko eko kashi ego iyo nimero ya Leo rero iri ngaho ya 79 ni ufise ico ushaka guterera uyu mwana Dani kugira umuvyeyi wiwe abandanye abaho na abeshaho na Dani ko ni ibintu bigoye cyane ni ibintu bigoye no gutahura je byansize n'ubwenge sinari nzi yuko afise imyaka 7 nibaza ko ari umwana yo bafise nk'imyaka nk'itatu canke 4 ariko urumva neza yuko abo bavukiye rimwe ubu biga mu wa mbere biga mu wa kabiri urumva yuko atari ibintu biryoshe cyane esa ni mwanda mudukurikirana rero iyi ni Flip GTV koresha umwanya kuri microphone nako tazokora kugira tubahereza ibintu bimeze neza turabakunda cyane bye